tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Twese tuvuga ati retraite spirituelle, tuvuge tuti umwiherero wo mu buryo bw'impwemu. Na mwemera ashize ku mutima kino kintu kugira ngo ndagufashe. Ishobora kuba ari gishasha muri wewe, ishobora kuba ari ikintu kidasanzwe kiri mu bintu wamugira ku mwaka canke mu gihe kanaka. Mugabo ndagomba kukubwira ko nibanga ry'abahizi. Usamye ubuzima bwa Yesu, usomye ubuzima bwa Mose, usomye ubuzima bw'abahizi batandukanye, Bibiliya itwereka bakoreshejwe n'Imana ibintu bikomeye. Ntibari bafise umwanya wo gukora gusa, ngabari bafise n'umwanya wo kuhagarika ivyo bariko barakora, bakaza imbere y'Imana bakumva icyo Imana ikiravuga, hama bagenda gushira mu ngiro ivyo Imana babariye. Bari Imana agomba ndakabwire ko amahigwe muri buno buzima si gukora binini, si no gukora vyose. Amahigwe no gukora nk'uko Imana yakubwiye gukora. Igihe utanga uyu mwaka ufise igicapo kiri clair ivyo Imana yakubwiye gukora, hama ukabikora, burya uzuri mu nzira y'amahigwe deja, uzuhagaze mu mahigwe neza neza. Mugabo abantu benshi batangura igihe, batangura umwaka, batangura ukwezi batazi iyo baja niyo bava. Bariyumvira ukwezi kuratangura bakimvira ivyo bakora, kundi kuratangura bakimvira ivyo bakora, trimestre gahera bakimvira indi trimestre igiye gukurikira ivyo bagiye gukora. Mugabo sinifuza ko tubaho iyo style de vie, sinifuza ko tubaho muri ubwo buryo. Ndifuza ko tubaho nk'abantu b'impwemu, ndifuza ko tubaho nk'abantu bumva icyo Imana ibabwira kandi bakagikora. Biroroshe rero, Imana ishimwe ko Imana mu ijuru nta protokoli ihari yo kuyisaba audience kugira ngo ivugane nawe. Birivuga ngo nkunda bankunda, kandi abantu bose bandondera ubudahumeka bazombona. Muri bose turimwo. Praise God. Nagomba kubwira ko muri bose turimwo. Muri ico kigwi cy'abantu yavuze ngo abandondera bose udahumeka bazombona, natwe turimo kandi turi determine gufata umwanya wo kurondera Imana. Alors nako ndavuga umwiherero icyo bisobanura ni jambo ritahuritse. Umwiherero bisigura kuva mu bantu kaja mu kibanza kanaka ca wenyene, hama canke c'umugwi igihe mwagize retraite muri kumwe n'abandi, hama ugafata umwanya wo gusenga uhagije, hama kumviriza icyo Imana ikakubwira, ukavyandika, hama ukaja ku gikorwa ukabipratika. Twaganira ibintu bitari bike ku munsi w'Imana, mugabo uno munsi nagomba nje mu kindi kintu. Ni igikorwa tuzomaramwo iminsi 5. Muri iyi minsi 5 canke mu mwanya wa retraite ukwiye kuba uri kuragira iki? Nk'ubuvuze ngo ngiye mu mwiherero, ngiye kwiherera n'Imana. Hari umuntu atamenya nza guhera he, nza guhereza he. Hari umuntu atamenya ati nza gukora iki muri uyu mwanya. Hari n'uwo ufata umunsi ko retraite ni widetermina, shaka kuba umunsi 2, 3, 5. Hari umuntu afata umunsi ukamubana munini, mbwa n'undi afata umunsi ukamubana muto. Kubera iki? Arazi ivyo gukora ngaho. Hari umuntu afata indwi ikamubera nto, n'undi muntu afata juste amasaha akamubera manini ya cyane. Rero nagomba ndagufashe, ikintu cyose kirafise protocole, kirafise uburyo gikorwa. Umenye uburyo gikorwa uzogikora neza. Alors uvuze ngo ngiye mu mwiherero, nibihe bintu uja kugira neza neza. Nk'ubu tuvuze ngo tuzoba turi mu mwiherero ayo matariki, uzoba uri kuragira iki neza neza. Amen. Ikintu ca mbere uzoba uri kurakora no guha amashimwe Imana. Twese tuvuga ati guha amashimwe Imana, tuvuga ati guha amashimwe Imana, twese tuvuga ati guha amashimwe Imana. Bano Imana, iyi session yo guha amashimwe Imana irakomeye gose.
hari abantu igihe cyose bafashe umwanya wo gusenga aca koroka aho nyene, mana ndakeneye kijya, mana ndakeneye kiriya, mana ndakeneye kiriya, mana ndakeneye kiriya. Si uburyo bwiza bwo gusenga. Uburyo bwiza bwo gusenga sirtu mu myanya nk'iyi, banza wubake ikirere cy'amashimwe imbere y'ibindi bintu byose. Banza wubake ikirere, banza wubake amashimwe, banza ushireho amashimwe. Amashimwe mw'isi impemu akomeye gusumba ajya amasengesho ugira. Amashimwe ku Mana arakomeye cyane. Biritubwira ngo Imana ivyagira mu mashimwe y'abana bayo. Mu yandi majambo, wibuke ugiye mu gusenga, ugiye mu mwanya wo gusenga w'umwiherero, kandi icyo ukeneye ubwa mbere ni ukugiranira kontakte n'Imana. Icyo ukeneye si guheza uwo mwanya, icyo ukeneye ni ukuba efikase muri uwo mwanya. Umenye gere ko baye efikase n'igihe muri uwo mwanya nahuye n'Imana, mvuye muri iyo retraite, hari ukuntu ninjiye meze, hari n'ukundi kuntu sohotse meze. Ivyo rero kugira bikunde ntibishoboka utabanje kubaka ikirere cy'amashimwe mu mwanya wa mbere. Haleluya. Amashimwe arakomeye. Igituma akomeye biroroshe, birivuga ngo Imana ivyagira mu mashimwe. Ugomba kuzana Imana ahantu kanaka, uhazana amashimwe. Uri mu mwanya kanaka ukifuza ko Imana ibaho hantu, ikintu cya mbere cyo gukora, zana amashimwe aho hantu. Duza amashimwe. Haleluya. Amashimwe yugurura ikirere cy'imwemu. Igihe utanguye gusenga mugabo ukaduza ishimwe ry'Imana, hari ibintu Satani atinya. Kimwe mu bintu atinya n'amashimwe, kimwe muri atoshobora kuzibira n'amashimwe atarayiwiwe, n'amashimwe y'Imana. De kufasha amashimwe ukayatumbereza ku Mana, ugatangura gutazira Imana, ugatangura guhimbaza Imana, ugatangura kuvuga ivy'Imana yakoze ku buzima bwawe. Hari uri kuracinzira mu isi impemu, uri kurugurura inzira kugira amashimwe yawe cyangwa amasengesho yawe ugiye kugira ntabe bloke mw'ijuru rya kabiri, ntagarikwaho hejuru mu kirere, kugira amashimwe yawe n'amasengesho yawe bishike ku Mana. Ivyo uza kugira mu ntango birakomeye cyane. Twese tuvuga ati guha Imana amashimwe. Haleluya. Tuvuga ati guha Imana amashimwe. Rero mu gutanga amashimwe, apana gutanga amashimwe mu kajagari. Amashimwe niba yatanga mu kajagari, urazi igituma? Ni kubera no mu gusenga ntitwasenze mu kajagari. Biroroshe ko tuza tukavuga ati Mana turagushimiye ubwizigirwa bwawe muri rusangi, tukaba turahejeje. Mugabo iyo turiko turasengera ibintu nitubisenga ngo Mana urahambaye, ushoboye gukora byose kandi ndakwizeye. Turiko turasengera ibintu, turazana imiryango tukayishira ngaho tukayisengera, turazana ibyo dukora tukabishira ngaho tukabisengera, turazana ivyifuzo vyacu tukabisengera kimwe ku kindi. Uko nyene wasengeye ibintu kimwe ku kindi, burya Imana irakeneye kuzana amashimwe kimwe ku kindi. Imana ishimwe cyane. Amashimwe si yo kunegrija. C'est vrai, uri kurasengera ibintu, urazi igituma ushiramo ingufu nyinshi, kubera inyishu ziza kwizi wawe, biraza kuryohera. Mbwa Imana imaze kwishura, ikeneye feedback, ikeneye amashimwe. Irakeneye kuvuga ati Mana narabibonye, vya bindi nasenga ngiki ndakizanye imbere yawe, nasengeye protection, none umwaka uraheze warandinze, ikabasije gushima. Amen. Ukavuga ati Mana nasengeye abana bamenye mu ishure kandi baramenye mu ishure, kandi ukibisenga biba byari bikomeye. N'amashimwe akwiye kuba ari ikintu gikomeye uri kuratanga imbere y'Imana, ukagishira ngaho ukavuga ati Mana umugomba ndagushimire ryasengesho nasenga, ndiko nasenga saba akazi, ndiko nasenga saba abana ko bamenya ku ishure, ndiko nasenga saba kigena kiriya, vyose ukabigira. Muri iki gihe ugomba kujya mu masengesho nkaya, fata agakaramu n'agapapuro, andika ivy'Imana yakoze, subira inyuma mu mwaka wawe wose, subira uciyemwo, jya mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, genda wandika ati Mana iki naragisengeye ndavyibuka kandi waragikoze. Mana iki naragisengeye ndavyibuka kandi waragikoze. Uvyandika mu imbere y'Imana, bisite kimwe ku kindi. Urazi ikintu ngomba gukubita, ndagomba gukubita ubunebwe mu gushima. Hari umuntu avuga ati Mana uri kurashimwa n'abantu benshi, amashimwe ni menshi. Imana ni wayisengeye muri benshi,
wayisenze uri wenyene, ikumva uri wenyene, ikeneye amashimwe yawe wenyene. Haleluya. Rero fata ibintu ubitandukanye, ubishire mu migwi, ugati Imana ndagushimiye iki, ndagushimiye iki, ndagushimiye iki. Kandi subira muri atmosfere wari urimo bitarakoreka, hanyuma zana muri atmosfere wari urimo igihe vyakoreka, hama Imana amashimwe, shiramwe ibigumbagumba vyawe. Haleluya. Bibaye ngombwa rira, bibaye ngombwa tamba, bibaye ngombwa koma amashi, bibaye ngombwa gira ibintu byose bishoboka, kubona umwanya wo guhereza amashimwe Imana yacu. Kandi bivuga ngo umuntu ashikaniye ikimazi cyo gukenguruka abamesheje icyubahiro. Haleluya. N'uburyo bwo kumuheje icyubahiro, n'uburyo bwo kumushima, n'uburyo kandi muzoka bimwibuka Imana mu ijuru irakeneye amashimwe. Ikimwe mu bintu Bibiliya itwereka bituma Imana yishura amasengesho, si kubera gusa amabezo yacu, mugabo ni n'amabezo yayo. Ndakubwiye ibyo shaza kuvuga. Igitangaza ni wowe ugikeneye kubw'amabezo yawe. Nga Imana amashimwe avuye muri ico gitangaza irayakeneye, kuko ni fungurwa yayo, ni kintu inezererwa, ni kintu ishima. Haleluya. Vuga ati ndi ingoro y'Imana. Bani Imana nta ngoro y'Imana nimwe itaho amashimwe. No mwijuru aho Imana, ahantu hose Imana iri hamara amashimwe. Mwijuru Imana yubatse umugwi w'abamarayika, atakindi kintu na kimukora kwamihimbaza, bahimbaza Imana ku murango no mwijoro. Imana irakunda amashimwe gusumba ikindi kintu cyose. No ngaha mu ngoro y'Imana, iyi ngoro fiziki, iyo tuje atabindi turagira, duhereza Imana amashimwe. No mu gicapo cy'ingoro, iriya ngoro mu isezerano rya kera, Dawidi hari ibintu yagize, yafasha abaririmbyi abaca imigwi kugira ngo mu ngoro y'Imana hame haca abaririmbyi ariko barashima Imana. Wewe witwa ingoro, uri umuririmbyi wo muri iyo ngoro, uri amashimwe, rusije amashimwe muri iyo ngoro, ni wowe ufata umwanya ugahimbaza Imana, ata piano ihari, ata abandi bantu bahari, ugaha Imana icyubahiro wewe wenyine. Ugati ndi ingoro y'Imana. Wewe witwa ingoro, wewe urashobora kuba ingoro yuzuye amashimwe cyangwa ukaba ingoro yuzuye umwidodombo. Mwana ngo ndababwira Imana, amashimwe afise efe nyinshi cyane ku buzima bwacu. Ngo mvuge ikintu cyambere ugiye mu mwanya uhuye wo kwiherera, apana kujya ku mariste y'ibintu utarabona, apana gusengera ibintu byinshi, banza uremereze ikirere cyawe kimwe mu n'amashimwe. Shira satira amashimwe, yasatira ahantu hose, zana utuntu twose. Alahasotarabaye. Urabizi hari ibintu Imana yakoze twasengeye, hari n'ibindi yakoze tutigeze dusengera. Zana vyose bihereza Imana icyubahiro, kuko vyaba ibyo yakoze twasengeye n'ibyo yakoze tutasengeye, vyose ikeneye amashimwe. Twese tugata amashimwe. Reka yango simhabe mara umwanya wose mugareka nangwe kuvuga ingaruka z'amashimwe ku buzima bwacu. Igihe tuko turashima Imana, ingaruka zavyo, ingaruka ndavuga ntazitanu umwanya nkundiye. Ibintu bitanu amashimwe akora mu buzima bwacu. Ikintu cya mbere, gushima Imana bihamagara presence y'Imana ku buzima bwacu, bituma presence y'Imana iba manifest ku buzima bwacu. Bona Imana ukaba ukeneye presence y'Imana nyinshi cyane, ufashe umwanya wo gusenga. Urege umuntu ajya mu mwanya wo gusenga, hagufashwa mu masengesho akumirayo, ahubwo akumva tera indani abubugaragwa. Urazi gituma? Ni kubera ni wamenye protocol ingene basenga. Hari ikintu kitarata, de gupfukamye ugahereza Imana icyubahiro, ugatangura gushima Imana mu ndirimbo, mu majambo yawe, mu midiho n'ibindi byose. Ubwo nyene presence y'Imana igitangura kuzamuka. Ivyo ni ibintu maze kugira nzi vite experience, de gufasha umwanya ukabanza ugasiga hanze ibintu, ukirengagiza ibintu, hamuga duza ishimwe, ukaririmbira Imana, ugakubita akaguru hasi, ugakoma amashi, ukaba conscient y'Imana, hamuka yishima. Uwo mwanya nyene mwemu w'Imana abatangura kumuvinga abantu. Uwo mwanya nyene ubuntu bw'Imana buce butangura gutemba abantu. Uwo mwanya nyene ubuzima bw'Imana buce butangura gutemba abantu. Amashimwe, twese tugate amashimwe.
amashimwe rero ikintu cya mbere azana mu buzima bwacu, azana ubwiza bw'Imana kugaragara. twese tuvuga ubwiza bw'Imana. Kimwe mu bintu ukeneye uri muri prayer, urakeneye ubwiza bw'Imana muri icyo kibanza. Ushoboye kwinjira ahantu ukumva ikirere kiraremereye, dori ntujye mu bintu byinshi, umuntu acakoroka indimi zitamenyekana, ropatoko pako, yumva uri mu bintu bidakora. Fata mwanya uzamura amashimwe, shiramwe indirimbo, nimba ufite akaradiyo shiramwe amashimwe, Imana icubahiro, shira imbere yawe amasengesho gushima ubwa mbere. Haleluya. Banza unirengagiza intege nke zawe, kuko inyuma y'intege nke zawe Imana irakomeye. Nimbere kugira intege nke yari ikomeye, banza wirengagiza ibindi bintu byose, shima Imana, zamura ikirere cy'amashimwe. Oh, haleluya, haleluya. Iki rero ni ikintu gikomeye rwose, ku buryo sinzi ko mwasomye igihe Salomo yaheza kubaka temple, kimwe mu bintu yatanguye gukora kugira ubwiza bw'Imana bumanuke kuri iryo temple, yatanguye guha Imana icubahiro, arayishimira, avuga ibyo yakoze, ariko aravuga bivuga ngo umuriro uvuye mu ijuru atibuka kuri icyo gicaniro. Si ibyo gusa, ngo ubwiza bw'Imana bwuzura iyo ngoro, ngo kuburyo abaherezi batari bagishobora guhereza. Kubera iki? Amashimwe. Rero umuntu atamenye ngene ibintu bikora, agashika imitwaro, yaheze imitwaro, akavuga mu ndimi zitamenyekana, ukakibona ngo ame, akashagenda. Muza kuba efficace. Fata akanya, rega turi mu mwanya w'umwiherero, turiko turiruka, turi muri retraite, uri mu mwanya washire haruhande, hama uricaye ngaho ku birenge vy'umwami. Fata akanya, nimba ubimaramwo amasaha 2 nta kibazo, nimba ubimaramwo amasaha 3 nta kibazo. Dayeri umwaka wose ni munini, urashobora gutemba mu ruzi rw'amashimwe gushikaho n'ibindi byose. Oh, haleluya. Tuzi ibiganza vuga ati Imana ishimwe cyane. Oh, subira vuga ati Imana ishimwe cyane. Subira vuga ati Imana ishimwe cyane. Ibi byonyine bifite presence bica bizana. Deko dugirije ibiganza umwami ukavuga ati Imana ishimwe, hari ikintu ubwonye kijya gitangura gukoreka mu buzima bwawe. Haleluya. Tuse tudugirize ibiganza uvuga ati Imana ishimwe cyane. Oh, haleluya, Imana ishimwe cyane. Bizana ubwiza bw'Imana mu buzima bwawe. Reka bari ndabafashe, nimuba abantu bidodomba, ndaza kubashikako kwidodomba vyica amashimwe, kwidodomba vyica presence y'Imana, kwidodomba bitaraba n'ibitakorese bironona ikirere cyawe. Rero umuntu ajya mu basengesho, hagusenga, hagushima, akidodomba. Ati pastor, none erega naragwaguritse gose. Wewe waratomboye ko wagwaraguritse, abandi barapfuye. Abamama benshi bambara bakabe, amagufa yabo yanamye mu gahi, ariko we wayikoreye iyo Mana, niki wayihaye iyo Mana. Urakoze. Igihe umwaka watangura, hari kontra mwasinaniye n'Imana yo kuzomara no mwaka. Ntayari hari. N'ivyakubayeko n'ubuntu bwayo gusa. Naco mwari mwavuganye. Naco vuge gute? Ntawe ari kwiburanya. Muga kubera ubuntu bwayo yarakuzigamye. Fata umwanya muremure, banza wibagira ibindi bintu, shima Imana, duza amashimwe. Ndiko navuga ikintu, ubaka ikirere cy'amashimwe kiremereye. Urabona ushaka gushima Imana ku buryo wumva ko ikirere wakiremereje neza amashimwe, ubimenya gute? Utangwa kumva utugorane twari dukomeye dutanguye kuba peti. Amen. Amashimwe azana iki? Ubwiza bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Amen. Ndakagure gatonye, nubona ibintu bitariko biragenda neza mu rugo rwawe, apana kwidodomba, shima Imana.
nubona ibintu mu kazi biteko biragenda neza, apana kurira, shima Imana, kuko icyo ukeneye nuko ubwiza bw'Imana buza muri icyo kintu. Buje muri icyo kintu ikiza gukwirikira n'ukuboko kw'Imana guhindura ivyo bintu. Haleluya. Okay, kubera umwanya wanje, icya kabiri, icya mbere yavuze gute? Azana iki? Azana ubwiza bw'Imana cyangwa presence y'Imana kuba ubuzima bwawe. Oh, icya kabiri, hano nabahaye verse, mwandike Abitesalonike ba mbere, somera Abitesalonike ba mbere 5:18. Oh, murongo uryoshe cyane. Mwame mukenguruka muri vyose kuko icari c'Imana. Oya, mwame. Munumva ivyo ari vyo? Avuga ngo mwame. Kwama munumva ivyo ari vyo? Kwama bisigura ngo igihe cyose. Mwame mukenguruka igihe cyose. Kandi muri bingahe? Muri vyose. Kuko icari c'Imana ibagomba ko kuko icari c'Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Nshuti yanjye, mwumvise icyo Imana itugomba ko muri Kristo Yesu nuko twama dukenguruka igihe cyose. Yani majambo dutanga amashimwe igihe cyose. Indi verse, Zaburi 100:4. Zaburi 100:4. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Mushike mu birimba vyiwe mushima. Twese tuvuga ati mushima. No mu nyubako ziwe muhimbaza. No mu nyubako ziwe muze muhimbaza. Mwumva bavuze ngo muze imitwaro? Sicyo gitangura. Ukicinjira mu nyubako ziwe zana amashimwe. Muze mu nyubako ziwe muhimbaza kandi mufise amashimwe. Umukengurukire. Mumukengurukire, mumushimire, mumukengurukire. Mushemagize izina ryiwe. Mushemagiza izina ryiwe, mushira hejuru izina ryiwe. Haleluya. Icya kabiri rero, amashimwe azana amahoro mu mitima yacu. Buri Imana, amashimwe azana amahoro mu mitima yacu. Somera kwigira tunyarutse Abifilipi 4:6 gushika ku 7. Mwame munezererwa. Mwame munezererwa mu mwami wacu imisi yose. Ntacyo bandaniza aho nyene. Ndabivuze ubugira kabiri ni munezerwa. 6. Ntimugire ico mwiganyira, ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Maze amahoro y'Imana aruta uko twese tuvuga ati amahoro y'Imana. Cyane ati amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese. Azogira iki? Azoshibamira imitima yanyu muri Kristo Yesu. Buri Imana, amahoro y'Imana si ikintu Imana iduha. Amahoro y'Imana ni ikintu kizanwa na twebwe biciye mu gushima. So nkuneze uwo murongo tuwumve. Maze amahoro y'Imana. Hera haruguru gatonye. Ntimugire ico mwiganyira. Nimugire ico mwiganyira. Ariko muri vyose ivyo mugomba bimenyeshwe Imana. Ego. Mu gusenga no mu kwinginga bifatanije no gukenguruka. Maze amahoro y'Imana. Haleluya. Aruta uko maze amahoro y'Imana aruta uko yomenywa n'umuntu wese azoshiba. Rero umuntu aza mu masengesho akumva araremewe, akumva nta mahoro afise, hama gatangwa gusaba Imana ngo amahoro. Mviriza inzira ya hafi yo kuronka amahoro. Birivuga ngo muyikengurukire vyose. Fata umwanya wo gushima Imana. Uri kurashima Imana, ibyo bintu byari bihagaritse umutima wawe bitumuka kujya ku mwotsi. Utangwe gushima Imana, ukashima Imana, vyirengagize shima Imana. Uza gusanga ibyo bintu byari biteye uruhagarara. Icyo bisigura kubura amahoro, n'uruhagarara ruza mu mutima w'umuntu. Ariko uruhagarara ruri mu mutima w'umuntu rukugwaho n'amashimwe mu mutima wiwe. Amen. Ubonye uruhagarara bisigura iki d'abord? Uruhagarara bisigura ngo nizeye umwasi cyangwa nizeye ibintu kanaka vyongirira nabi gusumba kwizera Imana iri mu ruhande rwanje. Amashimwe nasigura iki? Amashimwe asigura ngo vyose biraho Imana irabisumba.
uvyirengagije ukavuga ati Mana urakomeye, Mana urahambaye, Mana umwizigwa, Mana ugira neza, ukigira ivyo vya bindi womenga vyari bikomeye biri ngaho, ubihaye message ivuga ngo nawe mwigize ngo murakomeye, Imana yangira basumba. Misemo kutabatazira, misemo kutabashira hejuru, misemo kuvuga ko Imana ikomeye imbere yanyu. Nivyo Dawidi yagize imbere ya Goliyati, yazanye amashimwe ashira hejuru Imana yiwe, avuga ati Imana yanjye izotuma ndakukiza, ndakwice, ndakubagira ibisiga. Kubera iki? Yabona ugukomera ko Imana yiwe, ahitamo kudatazira Goliyati, ahitamo gutazira Imana. Haleluya. Alors rero ngaha muri ibi birakomeye, ibintu bitera uruhagara mu mitima yacu ni vyinshi, kandi ivyo ushobora kwitwara mu masengesho. Ushobora kujya mu masengesho atari uko ibintu byose byabagenze neza, atari uko ibintu byose ari amahoro. Muga umviriza ikintu kiza gutuma atmosfere yawe idahindurwa n'ibintu biri hanze yawe. Amashimwe, samura amashimwe, ubwo nyene amahoro y'Imana arutuko mingwa n'umuntu wese acha shibamira umutima wawe. Haleluya. Cyumva amahoro y'Imana yururuse. Igihe cyose uzoshika imbere y'ibintu ukumva biguteye ubwoba, nyumviriza vyihorere, cyangwa uvuga ati Mana urahambaye, urakomeye. Dawidi yakoze ikintu gikomeye igihe Sauli yakamutera ubwoba, amubwira ngo erega wewe uri umwana, we ntumenyereye intambara, atujya mu Filisitiya, yamenyereye vy'intambara kuva kiri muto. Yaciye avuga ati Imana yanjye ndayizi, yandokoye mu maboko y'intambwe. Ibi bisigura iki? Bisigura amashimwe. Ati yandokoye mu maboko y'idubu, ati nujya mu Filisitiya izomugira nka kimwe muri ivyo. Uwo Mufilisitiya ahagaze imbere yawe, mwirengagize, shima Imana, tuza amashimwe. Amashimwe kiraza kugira ubwa mbere aza kuzana amahoro y'Imana mu mutima wawe, kandi ntushobora kuba efficace mu masengesho udafite amahoro y'Imana mu mutima wawe. Kugira uze kuba efficace mu masengesho, ifo ko ubwiza bw'Imana bubuza, ifo ko amahoro y'Imana aba ari kumwe nawe ahantu. Amahoro y'Imana rero ntibivana ngo ibintu byose bimeze neza. Na amahoro y'Imana, apana amahoro y'ibintu, na amahoro y'Imana. Amahoro y'Imana rero na amahoro masa, na amahoro adafatiye ku kintu na kimwe, na amahoro uba impacte n'Imana, na amahoro uhabwa n'Imana. Haleluya. Erega sa amahoro yawe, si n'amahoro y'ibintu, na amahoro y'Imana. Ni Imana iko impact amahoro yayo. Haleluya. Okay. Ikindi kintu amashimwe akora, azana amahoro mu mutima. Kandi ushoboye kuba efficace muri prayer ndende udafise ituze, udatuje. Ifo kutuza. Aro utuzishwa n'iki? Suko byose byaheze amashimwe. So idoze iganza vuga ati Imana ishimwe. Vuga ati gloire à Dieu. Vuga ati Imana ishimwe. Semera cyane ati Imana ishimwe. Haleluya. Imana ishimwe. Uri mu myanya nk'iyi ihakama, vuga ati Imana ishimwe, Imana ishimwe. Zamura indirimbo zishimwe, vuga amashimwe y'Imana yakoze, yimbaza ukwera kwayo, gukomera kwayo, vuga ubukuru bwayo. Mu myanya nk'iyi uzokumva amahoro y'Imana atemba mu mitima yawe. Ibi byonyine bimaze kuvuga, uri conseil ivyo ikuragira mu mashimwe, bishobora gufata umwanya muremure rwose ushima. Urabona hari ibintu Imana idukorera tuzigera tumenya, tuguma turondera ibintu bihanitse cyane. Mugabo ugomba gushima neza, hera ku bintu bito bito uza ku bintu binini. Amen, amen. Ugomba gushima neza Imana, hera kuri twatundi duto, hamuzamuke pore pore, utibushike kuri vya bindi wewe wita binini. Mga kumana ikintu cyose yakoresheje ubushobozi bwayo cyose ni kinini. Kuri wewe ushoboye kubikrasa ukavuga ati ikindi kinini cyane gitonya. Haleluya. Icya kabiri, amahoro y'Imana agira iki? Azana iki? Azana amahoro mu mitima yacu. Ikaba ni Imana mbazi ndababwira kandi imbere ko navanse. Isoko y'amasoko yacu ni Imana. Nubu turashaka kuvuga ati uyu muyaga nkuba turiko turakoresha ngaha uva muri konteri hajya. Ni source, niho umuyaga nk'uburi kurava hajya. Mugabo twe turashaka gushima ijya konteri. Ijya konteri ifise undi muntu ishima, irafise iki vuge gute,
irafise kuri source ayikura uyu muyaga nkubiduha igashise iradupasira umuyaga nkuva kuri source ugashika mbere ntunashajya uca kuvyo bita gute ama transformateur ikaza kuri transfo hama transfo igatanga umuyaga nkuba ngaha hama urumva wishimye igishima transfo ikagishima central ikagishima umva rero hejuru y'abantu batubereye mugisha hari Imana. Icyo gituma Dawidi yavuga ngo nta wundi mugisha mfise atari wewe uhoraho. Haleluya. Urubona akazi gashoboye kuba impamvu yacu yo gushima mugabo banye nako kazi hejuru yabo barabizi ko Imana itabirimwo nta mwimbo boronka. Rero hejuru y'amashimwe hejuru y'ivyo habwa amashimwe byose hari Imana. Utanguye gushima amahoro aruta uko yomenywa n'umuntu wese ashuramira umutima wawe muri Kristo Yesu. Haleluya. Vuga ati isoko yanje iri hejuru y'amasoko yanje yose ni Imana. Mbere gushimira abantu, mbere gushimira kubw'akazi ufise, mbere gushimira ibintu bitandukanye, shimira Imana yo mwijuru. Niyo ri hejuru y'amasoko yawe yose. Niyo yavomereye imigezi yakuvomerereye. Niyo yavomerereye Haleluya. Vuga ati Imana yanje niyo yavomereye imigezi yamvomereye. Shima hejuru y'ikindi kintu cyose. Icya gatatu cyambanaye. Kandi ndiko navuga ngaha niyaga umuntu hava yigira maskini ati pastor kuvuga ibintu byo gushima Imana jina ikintu byo gushima Imana pastor jiwe ubwo jina nagize amahano menshi urabesha ufise amashimwe menshi wenyine wicaye mu ngoro y'Imana iryo si shimwe uraza abandi iyo bari uraza abajene mu ngani iyo bari mu mutima wawe uracumva umuriro w'Imana urazi iryo kari shimwe rikomeye. Ati pasa jinda tisese abandi baza bashinga intahe ngo Imana yampaye ibi yampaye amamodoka yampaye amaparasera utaragenda n'imodoka urafise amaguru hari abandi badafise nayo maguru kandi barashima mwani majambo ivyo wewe wita amashimwe akomeye ku Mana niryo ritonye rirakomeye kuri wewe tuzishime ku Mana. Ikindi kintu kugira ngo ndawe ku mwanya wanje no gukoresha neza gushima ndagakunda karero gushima bigwiza imigisha ku buzima bwacu. Ikindi kintu gushima bikora bigwiza imigisha ku buzima bwacu. Icya mbere bizana ubwiza bw'Imana ku buzima bwacu. Icya kabiri bizana amahoro y'Imana mu mutima yacu. Icya gatatu bigwiza imigisha hejuru y'ubuzima bwacu. Ndakubarira ukaba ukeneye kunkura ku ibintu byinshi ndagukoreye ikintu ucuze ushimire. Nyumvise nta muntu numwe ndabona anezerwa n'umuntu amugiriye neza ntamushimire. None mweza kwako kantu twakishizemo Imana yaturemye mu ishusho yayo. Nuwave wimvira ngo Imana ikugiriye neza hamukaca wigira ngo yoryoherwa. Umunsi umwe Yesu akije abanyamibembe 10 9 baca barigira umwe acaragaruka agarutse amubaza ngo abandi 9 barihe uko ari ugarutse gushima wenyine. Muyandi majambo yari yiteze ko bose baza kugaruka gushima kubera iki birakenewe. Nimba wewe ukeneye ko umuntu ashima ku byo wamugiriye Imana nayo iranezerwa rwose iyo umuntu azanye ikimazi ishimwe akayishimira. Okay, nako ndavuga rero iki kintu byongereza imigisha mu ijambo rimwe gushima niho gusubira gusaba. Niho nyumvise urazi ndagukoreye ikintu hamukashimira ni nkaho usubiye kugusaba kandi nawe birakorohera gusubira gutanga ikintu ku muntu yashimye nga biragumye gusubira gutanga ikintu ku muntu atashimye. Amen. Cyo murandyoherwa nkabona nk'umuntu we muri mwebwe aranyandikiye ati pastor message watwigishije no musi yamfashije cyo numva ndyohewe amagace n'imvano n'abandi cyane bari ngaho nta numwe yafashijwe niyo message.
birankuraja nce ndonka izindi force gusubira kwigisha n'ubumenga rusubira gutanga ibindi n'ubumenga rusubira hari ikindi gihe umenga watambye wirorera wavuze ibintu byose n'abagize amen bavuze Imana idufashe emwe itubabarire gose birankuraja gushima birankuraja haleluya reko ndavuga ati gushima bizana iki yo uzoraba kana gashima neza karagukuramwo ivyo bintu uri umuvyeyi kafe kuza gusa kumwashima papa uri mwiza vraiment ugira neza ati mbere wenda kwemera papa wenda kwemera yo uzokoroherwa gukana kazoguma ka benefisi ibintu mugukwana ruguma gwigunze ibisura rwafunze rumeze uko menga nuruniga azokwanga no muraronga twatuntu nyine twabana bose twanyuma mbwe ibintu bisokoroka mu muvyeyi kubera ama emotion abisokoroza amashima haleluya kanavuga ati gushima kuzana iki imigisha somera umurongo umwe muri Jean 6:11 maze Yesu yabira imitsima arayihezagira ayigaburira abicaye n'ifi nazo nk'uko bagomba. haleluya nasomye bibiliya abavuga ngo arayihezagira bavuga ngo arayishimira Imana ayitora ayishimira Imana amen nyumviriza abantu Imana iki gitangaza cyo kugwiza imitsima mvize ngene cyaje Yesu ni yatoye imitsima acha yifata ngo ndakomanze ngo amikatewe n'amafi nimube mugwire sibyo yagize ayitoye ayishimira data ese noro nk'umuntu anyumva Mana yanje hari ibintu bimwe dukomanda in the name of Jesus tukavuga ibintu byinshi byari bikenewe gusa kuvuga ati Mana ibi bikenye ndabigushimiye muri ayo mashimwe urazi ikintu yaciyagira very simple yeje kubishimira Imana yeje kubishimira Imana acavuga ati bahe bikiri bya bindi nyene mwumvize power yo gushima umukate wa mbere aramanyura ahereza undi aramanyura baramanyagura bahanahana iranka guhera amafi baragabangana biranka guhera bahejeje baregeranya ibisimbo 10 na bingana mugabo murabi ahantu bivuye nigeze avuga ngo ndakomanze nibigwire ibiseke bize byuzure yabitoye arabishimira Imana juste nga muri uko kubishimira Imana multiplication yari mu mashimwe haleluya alors nshuti yanjye utwo dukenya ufise dushimira Imana ibintu nibikenewe ko ubu ufise reka nababwira ibanga ry'umunezero ry'ubuzima ibanga ry'umunezero w'ubuzima aho rihagaze burya abantu banezerewe si abantu bafise byinshi abantu banezerewe n'abantu bize gushima ibyo bafise ndagasubiramo nitonze abantu babaye ubuzima buryoshe kandi bunezereye bumeze neza si abantu bafise ibyo bakeneye byose dayeri nasanze muri inosi nta muntu umwe afise byose nta n'ubuze byose rero utari umuntu watojwe gushima peu importe urugezo rw'amafinanse uzoba uri kwejo uzokwa musanga utarashika kuyo washaka peu importe amakonexio uzoba ufise uzokwa musanga utarashikira yose peu importe ibintu vyinshi uzoba umaze gushikako uzokwa musanga byose utarabishikira alors ibanga rihagaze gushima ivyo ufise ndavuga twese tuvuga ati umugisha urwirira mu gushima somera proverbe verset 17 verset umurongo wa mbere indumange irimwe amahoro iruta ibinoboye vyuzuye inzu birimwe imitongano twese tuvuga ati indumange n'ibinoboye okay indumange bariko duhigice ku kintu bibiri bazubwira ati hari umuntu afise ibinoboye bisigura vyiza kandi vyinshi bimeze neza
hama n'indumange. Indumange bisigura ni nkuko ufata ubugari ukaburya butagira inkozo, cyangwa umukate ukawurya atabreba, atani voka, atani icyayi, ukarumanga. Mugabo mviriza batubwira ngo indumange ishoboye kubamwo amahoro igasumba ibinoboye. Reka ndakubwira Imana, amahoro ntari mu ndumange, amahoro ni wowe uyashira mu ndumange. Reka ndagufasha. Kuri umuntu avuga ati wenda bitoye nje ndaronka indumange kugira ngo ngira amahoro. Eka amahoro ntari mu ndumange. N'urugerezo nakugereranya nivuga Bibiliya. Amahoro ntari mu binoboye, ntari no mu ndumange. Ubwo ni wowe udesida gushira amahoro mu ndumange canke mu binoboye. Ushira amahoro mu ndumange gute? Ufise indumange, shima Imana, muri iyo ndumange hazamwe amahoro. Hama ufise ibinoboye naho nyene nibica bizamwe umuvurungano. Abantu bose bafise vyinshi, umuntu avuga ati okay ndaroserezo kutazoronka ibintu vyinshi. Ati kubera vyinshi bizamwe imivurungano. Eka ufise vyinshi bari kwakwigisha shima Imana uzobishizemo amahoro, kandi ufise bike shima Imana uzobifisemo amahoro. Haleluya. Vuga duzigirana cyavuga ati Mana ndagushimiye uko ndi kose. Umwaka turiko turawurangiza, urazi ibyo turimwo, ndabizi ibyo turimwo, turi muri ya agenda twari dufise umwaka ugitangura. Mana ibi byarabaye, ibi ntivyabaye. Kubera iki Mana? Ugomba buranye Imana we. Kubera iki Mana? Mana abantu bose bagashinga intaye, Jesi ishinga intaye. Mana abantu bose bikoroha, je nivyorohe. Uri umucamanza rero. Uzubaze nta muntu numwe yaburanye n'Imana wayinesha. Ayo gusigurira neza ukacuva imbere yayo maramaye. Ati pase none ibanga nirihe? Very simple. Apana kuja imbere y'Imana gutera imburano. Abantu bava hariya. Eno bajya rugurija misozi baraburana. N'imbere y'Imana baraburana. Iburano kuyindi, mburano kuyindi, mburano kuyindi. Mviriza ingene bagira ubuzima buryoshe. Kandi baronka ibintu vyinshi ku Mana. Shima Imana ivyo udafise. Ndabivuze nabi. Shima Imana ivyo ufise, ivyo udafise uvyirengagiza. N'ivyo udafise ifise raison igituma itabiguhaye kandi nziza. Akangira ndakavuge nivuye inyuma. N'ivyo itaguhaye ifise raison nziza yumvikana sofi kuri wewe, mugabo irumvikana. Wewe gusa kubera wari ubikeneye, ushushe, uhahamye, nico gituma utari kurabitahura. Ifise raison nziza igituma yakurindiriye. Ifise raison nziza. Cyo rero ibyitampaye avuga ati Mana sawa ndagushimiye ibyo wampaye, haba ibyo utampaye tubandanye uzobimpeje. Ubuzima buryoshe kandi ibintu biguma bikoroka gutya. Igume mu kirere cy'amashimwe, igume mu kirere cyo gushima Imana, uzogenda ubona umugisha mwinshi uza ku buzima bwawe. Nimba sanze nkisigaranye iminota mikenya ntushobora kubandanya, mugabo nasanze iminota yanje yaheze, tuhaguruke. Mvuze bingahe? Bitatu.